Ndabaramukije nshuti bakundwa mwamudukurikirana mu biganiro tugenda tubashikiriza hano kuri televiziyo yanyu ubugingo busagutse TV. Ndi n'umunezero udasanzwe kongera kubona kano kanya keza kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Hari amajambo numva no sangira namwe abakunzi bacu abafasha gutahura neza urugendo turimo tugana muco nita igihugu c'amasezerano, kuvuga ngo muri te promise handi hari destiny yawe, handi Imana yavuze ku buzima bwawe, hamwe hari amasezerano yawe, hamwe uri kuragana. Hari amajambo numvise uyu munsi no bafashisha kugira ngo mumenye neza ubwo rugendo yuko tutarurimwo twenyene, ariko igihe cyose Imana turungikira abamarayika bajana natwe. Hari umumarayika Imana irungiye kugira ngo aduherekeze muri destiny yacu, ariko hariho ibintu byinshi tukunze kubona biba mu bana b'Imana surtout ko batamenya ukungene bagiranire mugenderanire no mu marayika abari charge kubajana muri destiny yabo. Niyo majambo uyu munsi nifuje ko tuganira, kuko benshi barashavuza umarayika, benshi ntibamwumvira, benshi bakora ibinyuranye n'ivyo agomba, ari navyo kenshi bikunze gutuma abana b'Imana bahusha ama destiny yabo. Dusomye amajambo y'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuvayo igicere cya 23 turasoma dore ku murongo wa 20 dushikane kuri 24. Ijambo ry'Imana navuga ngo ehengira ntume umumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira abashikane aho nateguye. Hano Imana ikiravuga uwo ngomba guha igikogwa cyo kubeskorta, cyo kubajana muri destiny yanyu aho nasezaniye ubuzima bwanyu ko nzobashikana. Hariho uwo nabijeje, hariho uwo nabishaje, hariho uwo natsumye ico gikorwa kugira ngo abajane. Impamvu Imana yarungika uno mu marayika nuko yagomba ko batazimira, nuko yifuza ko batohusha inzira, ariko umarayika agende abarongora. Ariko kandi tubona ko uno marayika ntiyarajejwe gusa kubarongora, harimwo kubazigama, harimwo kubabwira ibyo babwirizwa kwitondera, harimwo ibijanye no kubamenyesha amabanga batari bazi. Biravuze ngo ehengira ntume umumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira. Iri jambo ngo abazigame mu nzira ni jambo ryitwa shamani, kuvuga ngo uyu mumarayika azobajejwe umutekano wanyu. Wowe uri kuranyumviriza nagomba kubwire ko mu rugendo turimo hariho umumarayika ajejwe umutekano wacu. Iyo abana b'Imana buzuye ubwoba kubera ko hariho ibintu byinshi biriko biraba ku buzima bwabo, canke hariho ivyo bashobora kwibaza ko ari intambara zibatangiriye imbere, canke abansi babatangiriye imbere, igihe cyose ufite ino conscience yuko uyu mumarayika ari kumwe nawe, hari ikintu kidasanzwe geza kigakoreka, ugira umutima wuzuye ituze. Uramenya neza ko nturi wenyene mu bijanye n'urugendo rwago gushika muri destiny yawe, hari umumarayika ari kumwe nawe. Uyu munsi ashaka kubwira umuntu ariko arankurikirana, nturi wenyene, hari umumarayika yarungitswe kugira ngo aherekeze ubuzima bwa kushikana muri destiny Imana yabuteguriye. Bivuze ngo abazigame mu nzira abashikane aho nateguwe. Dusomye ku 21 haravuga ngo muze mumwubahe mumwumvire. Hano Imana babwira ikintu gikomeye, uyu mumarayika igihazo bariko arajana namwe, hari ibyo musabwa gukora, mumwubahe kandi mwongere mumwumvire, kuko nimutamwubaha cyangwa ngo mumwumvire birashoboka cyane ko mutazoshika aho nabateguriye. Uyu munsi rero ngomba kuvugana n'abariko barankurikirana gute tutubaha abamarayika baduherekeza, abamarayika barungikwa ku buzima bwacu kudushikana mu byo Imana yasezaniye ubuzima bwacu, gute bitugora gukorana nabo, kumvikana nabo. Ari navyo bikunze gutuma kenshi dusanga twahushije, dusanga turiko turagenda inzingu, umuntu akabona umengo yari karagenda mugabo ntigera ashika. Impamvu agenda ntashike nuko hariho ico abata ariko aritwararika, hari ikintu ataba ariko arashira ku mutima azirikana, arico kintu Imana hano ivuze kuno murongo wa 21 ngo muze mumwubahe kandi mumwumvire, ntimuze mumugararize kuko atazobabarira ibicumuro ivyanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Hano nashaka kumva ko uno marayika nta mbabazi atanga. Biritubwiye ngo ntazo kwigera babarira ibicumuro vyanyu. Impamvu atababarira ibicumuro nuko si Kristo Yesu ufise ububasha, ufise ubushobozi, ushoboye kuduharira
igihe ukosheje ni umwe gusa, izina ryiwe ni Kristo Yesu. Ariko uno mumarayika utamwumviye, utamugamburukiye, utamwubashe, tugiye ngo ntazokwiatubabarira ibicumuro ariho kugira ngo atuzigame. Shama ni ijambo ry'Igiheburayo, ariho kugira ngo arabe ko turiko turahonyoza ibirenge vyacu aho twabwirizwa kubihonyoza, ariko araraba ko turiko turakora ibintu ko twabikora. Mu byo jejwe harimwo kwirasura yuko tukiri mu nzira, tutaza guhuba, tutaza guca mu nzira itariyo, ariko tukaguma aho twabwirizwa, novuga guca mu nzira twabwirizwa gufata. Ico jejwe iri kandi ijambo ry'Igiheburayo ryitwa shama, ijambo risigura guteramira ubuzima bwacu. Araduteramira kuko turaza kubona munsi uno marayika wana intambara. Uno mu marayika arafise igikorwa akora mu bijanye no kugwana intambara mu ruhande rwacu. Muribuka igihe Yosuwa yaragiye gutera Yeriko, biritubwira ngo haza umugabo yicaye ku ifarasi afise inkota. Yosuwa aramubaza, uri mu ruhande rwacu canke uri mu ruhande rw'abansi bacu? Ndakeneye kumenya aho uri kugira ngo menye ukungene nifata, soit ko ndakugwanya canke nkorana nawe. Aramubwira ngo sindi ku ruhande rwawe kandi sindi ku ruhande rw'abansi bawe, ariko ndi ku ruhande rw'Imana. Maze akivuga iryo jambo, bijambo rimwe tubwira ngo Yosuwa abwirwa ngo kuri inkweto za kuko uri arahera. Turabona yuko hari abamarayika b'intambara. Muri abo umugabisha w'ingabo ni abatwara yitwa Mikayeli, ariko Mikayeli nawe arafise umukurira ni Yesu Kristo, kuko numukomanda nawe ajejwe igisirikare, nawe ari imbere y'ingabo z'ubwami bw'Imana. Rero biravuze ngo ariko nimwamwumvira vy'ukuri mugakora ivyo nzovuga vyose, nanje nzoba umwansi w'abansi banyu, nzoba umugwanizi w'ababagwanya. Ngiki kintu gikomeye Imana igiye gukorera ubuzima bwacu. Igihe cyose twumvikanye, igihe cyose tubayeho twumvira, igihe cyose tutagararije uyu mumarayika aduherekeza muri no rugendo dushikana mu byo Imana asezeranye ubuzima bwacu, Imana avuze ikintu gikomeye. Ivyo ngo nitwavyubahiriza tukamwumvira, tugakora ico atubwiye, hari ikintu Imana izoca ikora. Birivuze ngo izoca iba umwansi w'abansi bacu. Ndasenga Imana kugira ngo wowe uri kurankurikirana uyu munsi, Imana ibe umwansi w'abansi bawe, abakugwanya bagwanye, abaguhaza ibahaze, abagutera umutekano muke ibateza umutekano muke. Bivuze ngo nzoba umwansi w'abansi banyu, nzoba umugwanizi w'ababagwanya. Ibi byose bizoba bitewe n'iki? Bizoba bitewe nuko twumviye uri kumwe natwe mu rugendo dutuganisha mu gihugu c'amasezerano. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Dukomeze gusoma ku murongo wa 23 haravuga ngo kuko uwo marayika wanje azoja imbere yanyu gushitsa no mu Bamori, no mu Baheti, no mu Baferesi, no mu Baferizi, no mu Banyakanani, no mu Bahiwi, no mu Bayebusi, nanje nzogenda ndabarandura. Imana ngwizogenda irarandura abantu bose bicaye mu bintu byabo. Aya mahanga badondaguye n'amahanga yari ari mu gihugu Imana yari yahaye Abisirayeli. Ibirasobanura iki? Ivyacu hari abandi bantu babirimo, ivyacu hari abandi bantu bavyokifye, hari abantu bari mu ntebe zitari ziwabo, hari abantu bari mu bibanza mu myanya itari yiwabo. Ariko Imana ivuze ngo nitwumvira uno mu marayika izogenda irabarandura, izobakura mu bibanza barimo duheze tuvyinjiremo, izobakura mu migisha yacu bicayemo duheze tuyegukire, izobakura mu bijanye n'amagara yacu duheze tubone kugirirwa neza mu bijanye n'amagara. Mani tuzogira amagara meza. Ariko ibi bizoba bitewe n'iki? Bizoba bitewe nuko uyu mumarayika twamwumviye. Mu Cyongereza havuga ngo do not provoke him, ntimukamuprovoke, ntimukamutume ababara. Iri jambo kumubabaza canke kumuprovoka mu Giheburayo bakoresha ijambo marar, bisobanura kutamubabaza umutima, kutamuvexa, kutamutuma yicuza. Iri jambo mu Kigiriki ni parapikasmos, risobanura iki? Kutamwihita, irriter quelqu'un. Ni kuvuga kutamutuma ashavura, kutamutuma ababara, kutamutuma iyo umuntu ari irriter, rivuga ngo agira ishavu, akora ibyo atashaka gukora.
nibiki bikunze gutuma uyu munsi tubabaza uno mumarayika tumwirita parapikasmos nigituma uyu munsi ababara umutima nuko ubwa mbere na mbere tuba dushatse gukora ibintu uko twe tuvyumva mugabo tuba twanse uburongozi Imana iba yaduhaye. Igihe cyose twanse uburongozi buva kuno mumarayika aturongora muri no nzira igara muri destiny yacu, ico gihe turamubabaza umutima. Ikindi gituma abana b'Imana bababaza umutima wiwe kuko mu byo ajejwe muri rya jambo shama aritegereza araraba, hariho kutitwara neza, kugira ingeso zitari nziza, gukora ibyaha. Mwibuke nyene Bibiliya yavuze ngo we ntazobaharira ibyaha byanyu, ntafise ubwo bashe bwo kuduharira. Mani majambo nutakora ico bwirizwa gukora uzohusha akaryo kawe, uzokwiroturuva urahandi hantu utabwirizwa kuba. Ariko ijambo ry'Imana tubwiye ngo ntitukamubabaze, ntitukamuprovoke, twumve ico atubwira, inama atubwira, ico akubwira sumve gikore. Nivyo bizo gutuma ushika muri destiny yawe. Uyu munsi nifuje gusangira namwe ano majambo ndabwira ngo ntimukababaze umumarayika Imana yarungitse kubashikana aho yabateguriye. Musenga Imana ntimukamubabaze kuko nafise ububasha na butoya bwo guharira. We azokora ivyo Imana mutumye gukora. Ariko ciza igihe cyose tumwumviye ijambo ry'Imana ritubwiye yuko Imana izoba umwansi w'abasi bacu, izogwanya abagwanizi bacu, izoba umugwanizi w'abatugwanya. Mwene majambo izotuzigama, izotugwanira, izotugira neza, hama twinjire muri destiny zacu. Imana ibahezegere cyane. Ndiza ko ano majambo abafashije gutahura neza yuko tutari twenye muri rugendo rutuganisha muri destiny yacu. Ariko uyu mumarayika twahawe nitukamushavuze, nitukamutume yicuza, ariko igihe cyose dukore ivyo atubwira. Imana ibahezagire cyane, mubandanye muhezagirwa. Ntimwibagire gukora subscribe kuri channel yacu, hama kandi mungere mwactive aka gakengeri kama notification kugira ngo ama video yose turabazanira mube abambere bo kuyabona ndetse no kuyakurikirana. Imana ibandanye ibahezagira kandi mugirirwe neza mu vyanyu no mu banyu. Shalom shalom.